canke mwaramutse bivanye naho muriko muradutega abiri mutumbereye. Iyi ni radio Peace FM ijwi y'ugwaruka mushobora kumva amasaha 28 kuri 28 muciye kuri website akaburungu radio Peace FM akaburungu.com kandi ikibiriraho amakuru mu rurimi rw'ikirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Turi ku munsi wa kane w'igenekerezo rya 22 Ruhuma mwaka 2024. Amakuru no munsi ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abigeme batatu nibo bamaze gusambanywa ku nguvu mu ntara ya Makamba. Batatu bakoze ubwo bubisha barahagaritse baracibwa umunyororo wo guherayo. Muri abo harimo n'abajeje umutekano. Mwikambi ya Mahama naho abarundi bababa 100 baraye batahutse ku gushaka kwabo. Igikorwa kitari coroshe kubera imipaka Uburundi buhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda yugaye. Muraza kubyumva. Ubumwe bwa Afrika bwaraye bushize ahabona itangazo aho bavuga ko barajwe ishinga n'ibibazo by'umutekano muke urangwa muri Republika intwaro rusangi ya Kongo. Aya makuru mukaba mugira mu yashikirizwe na Jojo Philbert Karangwa uri mu buhinga bw'ivyuma ni Yves Irakoze. Kaze mwese. Radio Peace FM. Umuntu yitwa Harerimana Jean Pierre uyo yahora ari kumwe na Maroha mu ikambi ya Mahama. Avuka muri komine Matongo intara ni Kayanza, umutumba ni Burengo. Arashobora kumwerekana ari muzimu no munsi akavuga ko uwo muntu ahari muzimu. Ishaka ko tuja tureka gusa naho umengo turiko turakinira ku buzima bw'abantu. None umutekano w'abanyagihugu ubazwa abandi. Unore nimba jewe dupfa karindi nka gica umuntu eske ncamfata etikete yari nimba rero ubwicanyi burabaho kandi nta gihugu na kimwe kitabamwe ubwicanyi. Ivyo rero nituje kuri byinshi reka ndakubwiza ukuri rero hariho impfu zirabaho. Impfu nimba jewe nshwanye n'umuntu tuga akaba mwumwa ikibi cyacare. Ariko rero nkuko nabivuze hari ivyo ntazi nanje nkuko nabikubwiye je n'umunyagihugu. Narimejeje kubibabwira kuri uyu wa 21 Ruhuhuma umwaka 2024 ubumwe bwa Afrika bwashize ahabona itangazo rigenewe abamenyesha makuru imenyesha ko ubuyobozi bw'iryo shirahamwe butewe umutima uhagaze n'ibiriko birabera mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Basabye abo bireba gukora uko bashoboye kose kugira ngo imidugararo ihagarare bidatevye. Muri iryo tangazo nyene Musa Faki Muhammad aramutswa ubumwe bwa Afrika akaba yateye cane abarongoye igihugu cy'u Rwanda na Kongo gufasha hagashigwa mu ngiro murantunga ivyavuye mu biganiro vyabereye mu gihugu ca Angola bihagarariwe n'umuhuza ari we mukuru w'ico gihugu nyene Joao Lourenço afatanije na Uhuru Kenyatta yahoze arongoye igihugu ca Kenya mu ntumbero yo gutorera inyishu intureka. Agasaba kandi ibihugu by'akarere gufasha bimwe biboneka kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo buhubahirijwe ubwigenge bwa buri gihugu n'umutekano w'abanyagihugu bo muri ako karere. Agakurira inkoni ku bwishitsi abanyafrika muri rusangi ko ibibazo bikunda kwibonekeza muri Afrika bitazotorerwa inyishu no gukoresha ingimba atari ibiganiro. Mu gusozera iryo tangazo Musa Faki Muhammad yibukije amahanga kutivanga mu bibazo bibera irya nino muri Afrika cane biriko birabera muri kano karere k'ibiyaga binini. Mu ntara ya Makamba abigeme batatu bakiri bato barasambanijwe mu kiringo kidashika ukwezi. Babiri muri batatu bakoze ubwo ubisha barahagaritswe bacigwa na sentare y'intara ya Makamba gufungwa uwo guherayo. Jean d'Arc Gikundiro arabandanya n'inkuru. Vyabaye vuba vyabaye kuri Miracle Ndayikeza w'imyaka 19 aturuka ku mutumba Gikuzi muri komine Vugizo yagirizwa gusambanya umwana w'umwigeme w'imyaka 3 n'amezi 6. Kubw'ababibonye yaburanye yemera icaha ku rubanza rw'ikibiriraho rwo kuwa 13 Ruhuhuma uyu mwaka. Icariho c'umushikiriza manza wa Republika yamwagirije ko yafashe ku nguvu umwana w'umwigeme kuwa 31 guheze. Ntiyahakanye
ivyo yagirizwa inyuma y'umwiherero sentare yaciye Mihakire Ndayikeza gufunga ubuzima bwiwe bwose, kwakwa uburenganzira bwo kwitwa umunyagihugu no kwerekanwa ku mugaragaro. Hampande y'ico gihano co gufunga ubuzima bwiwe bwose ategerezwa kuriha miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi nk'indishi y'akababaro ku muryango w'uwabuze. Ibice 4% vy'ayo mafaranga navyo bikazoja mu kigega ca leta. Atarisha ayo mafaranga amatungo yiwe yose azoca afatwa gurisho ca munara. Uwundi ni Pacifique Nimpaye, umupolisi wo muri komisariya y'igipolisi ca komine Kibago, yaciriwe umunyororo wo guherayo no kwakwa uburenganzira bwose bwo kwitwa umunyagihugu kuko yashurashuje umwana w'umwigeme w'imyaka 6. Pacifique Nimpaye yashengejwe mu rubanza rw'ikibiriraho. Uwo mupolisi yarahakanye ivyo yagirizwa nubwo hariho urupapuro rwatanzwe n'ivuriro ritoya rya Bukeye muri iyo komine nyene ya Kibago rwerekana ko uwo mwana w'umwigeme yasambanyijwe. Iryo vuriro ritoya rya Bukeye ryari ryatanze kandi mu butungane urupapuro rwerekana ko Pacifique Nimpaye agendana indwara yandukira iciye mu bihimba vy'irondoka. Hambavu y'ivyo bihano yaciriwe, uwo yagiriwe n'ico caha ategerezwa kandi gutanga imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi azohabwa Francine Kwizera, umuvyeyi w'uwo mwana w'umwigeme. Azoriha kandi ibice 4 vy'iyo ndishi y'akababaro azoshira mu kigega ca leta. Atarisha ayo mafaranga yose amatungo yiwe yose azofatwa gurisha icamunara. Imirima 2 y'ibigori yegukira uwo mupolisi iri ku mutumba Bukeye na Jimbi yarahawe uwo muvyeyi w'uwo mwana w'umwigeme. Amafaranga yari mu bubiko bwa banki bw'uwo mupolisi yahawe uwo muvyeyi kugira ngo avuze umwana wiwe. Tubamenyeshe ko ico caha cakozwe kuwa 27 guheze ku mutumba Bukeye wa komine Kibago. Umwe mu banonosoye ivy'ubuvuzi avuga ko hakiri kare kugira ngo biboneke ko uwo mwana w'umwigeme yoba yarandujwe kandi ko ari ukurindira amezi 3 inyuma y'ivyabaye. Amasoko mu gipolisi Imakamba avuga ko hari uwundi agira 3 yasambanijwe ku nguvu ariko batatanze vyinshi kuri we muri uyu mwanya. Jean d'Arc Gikundiro ndagukengurukire. Mu ntara ya Rumonge naho inyuma y'indwi 3 atamazi meza arangwa ku mitumba imwe y'igisagara ca Rumonge yasubiye kuboneka. Kuva ku mugoroba w'uyu wa kabiri amazi yarasubiriye kuboneka ku mitumba ya Rukinga, Gihwanya na Mugomere. Abanyagihugu bo muri iyo mitumba barashimira ishiramwe Regideso kuba ryakoze ibishoboka ryose ubu amazi akaba ariko araboneka ahatari hake. Abo banyagihugu basaba ko ishiramwe Regideso ryotorera umuti urama w'ikena ry'amazi ngo narirya amazi yabuze ubuzima buca buhagarara. Umuyobozi mukuru wa Regideso Albert Manigomba mu ntango zino ndwi yatanze umwizero ko mu ndwi imwe ikibazo cikana ry'amazi kizoba catorewe umuti burundu. Yongera anamenyesha ko hari umugambi wagutse wo kurosa amazi bisagara vya Rumonge na Nyanzarake ku buryo ico kibazo hazohera imyaka itari mike kidasubiriye kuboneka. Uwo mugambi ngo ukazoba wagiye mu ngiro inyuma y'umwaka umwe, nayo ibikorwa vyibanze bikaba byaramaze gutangura. Mukanya tubandaniriza aya makuru mu bivugwa mu mpunzi. Radio Kisafa. Impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta aho ni muri Tanzania ziherutse guhabwa amezi 8 gusa ngo zibe zasubiye iwabo kuko ibigo byose byaho Induta bizoca byugagwa. Abanyapolitike abaharanira agateka kazina muntu basaba leta ya Tanzania kubahiriza agateka k'impunzi. Inkuru iramvuye na Albert Maheke. Leta ya Tanzania iherutse gufata ingingo yo kugara ikambi ya Nduta, imwe mu makambi acumbikiye impunzi zitari nke harimwo n'iz'abarundi aho mu gihugu ca Tanzania. Nk'uko amasoko ya Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka Induta bivuga, leta ya Tanzania yaramaze kumenyesha ishirahamwe ya seri rijejwe impunzi n'ayandi mashirahamwe yose afatanya naryo ko mu kwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2024 ibigo byose biri muri iyo kambi bizoba vyugawe. Aha twovuga nk'amashure, amasengero, amavuriro n'ibindi bigo byafasha izo mpunzi. Hase rikaba igiye gutangura gushira mu ngiro ico gikorwa ifadikanije n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania. Ayo masoko yacu nyene ahinduta akaba amenyesha ko
umukuru w'ingabo z'ico gihugu General Jacob John Mukunda yaraherutse kuvuga ko impunzi z'abarundi ziri mu bahungabanya umutekano w'ico gihugu ivy'impunzi zahindutse zamirira kure aho zivuga ko nyabuna arizo zitotezwa n'abajejwe umutekano w'ico gihugu basaba ishirahamwe HCR kudahirahira bifatanye na Tanzania gushira mu ngiro uwo mugambi kuko izoba izishoye kuri songoye nayo bamwe mu banyapolitike hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu basaba leta ya Tanzania gusubiza agatima impembero kubahiriza amasezerano y'i Geneve agenga impunzi yo mu mwaka w'1951 ngo niyaba idafise aho izishiranaho yovugana na HCR kugira ngo irondere aho yozimurira. Twobamenyesha ko icegeranyo ca HCR co muri Ruheshi umwaka w'2023 cerekana ko abarundi baho muri Tanzania bagera ku bihumbi 170, benshi muri bo cyane kenyezi bakaba bama bahohotewe n'abajejwe umutekano w'ico gihugu. Albert Maheke nawe ndagu ukengurukire dusimbire mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama abagera kuri 95 muri izo mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda aribo baraye bahungutse kuri uyu wa 21 ruhuhu mu mwaka 2024 kugushaka kwabo basubira mu gihugu cabo. Igikorwa kitari coroshe inyuma y'ifungwa ry'imipaka. Odas Kaburo arabandanya n'inkuru. Inyuma y'igihe kitari gito umurindi wo guhunguka ku bwinshi kw'abahunze ugabanutse cane mu mwaka uheze kuri uyu wa 21 ruhuhuma umwaka w'2024 impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bongeye guhunguka ni ku nshuro ya mbere kuva umwaka w'2024 utanguye. Abagera ku 75 bo mu mpunzi z'abarundi batse indaro mu ikambi y'impunzi ya Mahama na bagenzi babo bashika kuri 200 bari mu gisagara ca Kigali no mu nkengero zaho nibo bafashe imodoka bagana iya Gasenyi Nemba ku biro bikuru ibyo bita douane mu rurimi rw'igifaransa biri ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara ya Kirundo ku ruhande rw'Uburundi n'akarere ka Bugesera ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda aho bari baherekejwe n'abakozi bishiramwe HCR bafatanije n'abajejwe ibibazo by'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'Uburundi bakiriwe na Nestori Bimenyimana ajejwe kwakira abahunguka agira ko amenyesha ko abahungutse bace bajanwa mu kigo kiri imuyinga aho bazovana agahamba kagizwe n'ifungurwa z'amezi 3 hamwe n'amafaranga yiswe ayagatahe agera ku mafaranga $200 mu madolari y'abanyamerika kuri buri muntu mbere yuko bashikanwa ku mitumba iwabo mu masaha 48. Ibi bibaye mu gihe Uburundi buheruka kugara imbibe zabwo zibuhuza n'igihugu cy'u Rwanda bagiriza ico gihugu ko chance kurekura abashatse gutembagaza intwaro ya Prezida Petero Nkurunziza ko ari naco gihaye indaro umuharire Tabara ugwanya leta y'u Burundi. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda bakaba bariyamirije ivyo birego bongera bahumuriza umurundi wese ari mu gihugu cy'u Rwanda ko yoryama agasinzira. Abaherekeje izi mpunzi bamenyesheje ko bazobandanya gufashanya n'ishiramwe HCR mu gikorwa cyo guhungura abarundi bavyifuza ivyashimangiwe na Khafar Jabine aserukira HCR mu gihugu cy'u Rwanda ashima ubufatanye buri hagati y'ishiramwe aserukira hamwe na leta y'u Rwanda haba mu kwitaho ibibazo bihanze izo mpunzi no muri ico gikorwa cyo kubandanya bahungura abavyishakiye. Abahungutse nabo bashimiye leta y'u Rwanda ko yabakiriye neza ibandanya ibitayeho kugeza amaginga ya bakiriwe ku gataka k'amavukiro. Bamwe mu babona ko guhunguka ataragera bagasaba leta y'u Rwanda na HCR kubandanya babafasha cyane muri iki gihe kitaboroheye bivanye n'agafashanyo kagabanijwe bituma bamwe muri bo bashobora guhitamwo guhunguka kubera ubuzima muri iyo kambi y'impunzi busa n'ubwabagoye. Tukabibutsa ko ikambi y'impunzi ya Mahama isigayemo impunzi z'abarundi barenga 40,000 kuva mu mwaka w'2022
2020 impunzi z'abarundi batanguye guhunguka ku gushaka kwabo ni mu gihe yari yakiriye abarenga 72,000 bari baje basaba ubuhungiro igihugu c'u Rwanda bahunga indyane za politike zari zadutse mu mwaka wa 2015 aho umwisi Petero Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha. Naho Odas Kaburo urakenuye umushikiranganje w'ikigega ca leta igihe yari mu nama nshinga amateka yaramenyesheje ko leta y'u Burundi igiye gushira inguvu nyinshi mu gukora ibyo tuma abazana imitahe mu Burundi baba benshi cane. Parseme Burundi yatanze umwihwezo w'ibyo korerwako kugira ngo abo banyamitahe biyongere. Kubwa Parseme Burundi kugira abagwizatunga bazana imitahe bagwiriye mu Burundi hari bibanza gukorwa. Inkuru twayitegura na Viateur Tori aragiramo. Nkuko bishikirizwa ni shirahamwe Parseme ngo ibi vyiduga ry'ibiciro intwaro ibereye irafise uruhara runini mu gukwega abazana imitahe mu gihugu, kuko iyo hari intwaro ibereye ubutungane butunganiriza bose, umuntu akumva ko akingiwe n'ibintu vyiwe bikingiwe, hanyuma agaca agira inguvu zo kuzana umutahe mu gihugu. Ubu butegetsi burafise akazi butegerezwa gukora, butegerezwa kugira ivyigwa n'amato hoza yimbitse yo kuraba ingene abantu bariko barashira utwabo mu bintu bimwe bimwe kugira ngo ntibaze bahombe leta n'abene gihugu ngo bahombere, kugira abanyamahanga bazane imitahe mu gihugu igiturire kibanza kugwanywa bimwe bishimitse, hakajaho amategeko agenga abadandaza kugira ngo abadandaza bafatwe cyo kimwe, bamwe baronke uburusho bungana amafaranga mva makungu bayaronke ku rugezo rumwe. Hagaca hubakwa rero ibikorwa remezo bigezweho kandi byinshi. Aha Parseme higaruka ku mabarabara meza, ibibuga by'indege, ibivuko, ibiraro, amasoko agezweho n'ibindi byinshi. Amazu yo kuziganya no kuguranana nayo nyene akwiye gukora kinyamwuga, agatanga ingurane y'amafaranga akwiye kandi ku mwanya muremure, amategeko amwamwe agahinduka. Aha Parseme kavuga nk'itegeko ryuko umunyamahanga adafise uburenganzira bwo kuronka itongo. Leta nayo nyene ngo ikwiye kwiga amayeri menshi yo guhiga uburyo bukwiye kugira ntize gutsinda abene gihugu ku mafaranga y'amazu yo kuziganya no kuguranira, kugira ngo abene gihugu baheze baronke imitahe ikwiye ku rangura imigambi. Icanyuma Parseme ivuga ko igituma abagwizatunga bagwira n'umutekano n'umubano mwiza w'igihugu nabo basangiye imbibe, ivyo bitegerezwa gushigwamwo inguvu nk'ibi byo kugara imbibe. Umugwizatunga aba azitiwe kuko ntashobora kuzana umutahe mu gihugu ciyugaranye, naheza ngo aronke aho ashorera. Ku bwa Parseme Burundi isaba leta ko yo kwicara ikaraba ibyo byose byavuzwe aho haruguru ko bikwiye ngaha mu Burundi, hanyuma ibidahari bikigwako. Viateur Tori haragira Mungu nawe ndagushimire. Ni naho rero dusozerera amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Uruganda rwa Radio Plus FM rw'Igwaruka uko yatorokanije ndabakengurukira. Birakoze yari mu buhinga bw'ivyuma, nawe ndagushimiye. Na Jojo Fribert Angwana ariko ndabashikiriza, reka duhanisango ku munsi w'ejo nagahinduka.